Haleluya. Turaryohewe rero tudatevye twinjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ryatuzanye twari gushikira kubahezagira. Ariko igituma rimwe na rimwe tuvuga ijambo ni kugira ngo tudemontre kandi mwibuke mwebwe muza guhezagirwa kikaba ikintu gifasha n'abandi bamaze iminsi babana inyigisho zikabibutsa ivyo bavuganye ku munsi wa mbere. Nico gituma ishengero ririho, nico gituma abantu dukorana sino no kubahezagirira mu cyumba ya rukumuhezagiro. Igituma tukabira muri public ni kugira ngo nundi ari ngaya ariko aracika intege avuge ngo yo ndibuka vya bindi namubwisha agaca ataha muhira ibintu ariko arabitumbereza mu izina rya Yesu. Amen. Tugure Bibiliya zacu. Thank you Holy Spirit, we love you Lord. Hallelujah. Tugende mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 2 umurongo wa 24 umurongo wa 24. Nakiriye abantu bose ariko ndiyakiriye kugira ngo naba bazomenye ukuntu bazora bakira abantu. Navutse mu quartier imwe ndinzobe mvuka mu indi quartier, navutse mu quartier imwe nirabura mu indi quartier mvuka ndinzobe. Uwo ni jewe hamwe navutse meze uku ahandi mvuka meze kuriya. Amashimwe cyane kumufasha wanje mwiza cyane dukwiranye. Alo akona kavuze kugira ngo ejo nejo bundi bazomenye ukuntu bakirana. Shengero naratangura kuvuga vyinshi. Ukazomufata umufasha wawe nk'umwamikazi uzoburi kuratangariza igihugu kuri umwami. Ukazomufasha nk'umwamikazi nurinda kutubwira ngo umva genda umwami umufashe gusa nk'umwamikazi turabimenya kuri umwami. Ariko umufashe nk'umushenzikazi uzoburi kuratangaza kuri umushenzi. So uko umufata nico gicapo uburi kuratwereka. Cyane cyane muri nosi tugezemwo aho abadamu bubu bubahuka akavuga ngo je ikigabo cyantwaye ni kibwa. Niyo si tugezemo mu bisanzwe ubwiye abandi yuko umugabo yagutwaye ari kibwa uburi ko rabatangariza yuko uri mbwa kazi mubanye kenshi batazi kuvisa umurizo kuko imbwa nimbwa kazi birabana. Ariko nimba umugabo ari umwami uri umwami kazi, nimba umufasha ari umwami kazi uri umwami. Jewe rero ngomba guhezagira abami n'abami kazi. Haleluya. Ayo mashi yanyu rashobora gutuma mbanda na canke ndeka ndahezagira ubuzima bwawe. Biraryoshe cyane rero. Ejo nejo bundi kwakira gutya ni vyiza. Murasa kuvyumva mu nyigisho cyane cyane aba mubona aba bamikazi mwicaranye barakunda publicité. Imana ishimwe ko batakoze kuri televiziyo bisigura ngo mugendanye mu ibarabara ukagira metre imwe ukamusiga inyuma mwijoro uraza kujya umunyu mwinshi usiga cyangwa nukinkunda so utegerezwa kwiga. Okay. 2:24. Thank you Holy Spirit. Imana yezagira abantu bose bari ngaho. Ego nico gituma azosiga se na nyina akabana n'umufasha we akaramata bakaba umubiri umwe. Shengero nagomba mvuge yuko mariage ari union y'abantu babiri batakuriye hamwe ariko bategetswe kuba hamwe kandi bacike umubiri umwe. Ubisanzwe mu Itanguriro Bibiliya tubwira ngo ubwa mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Imana yejeje kurema ijuru n'isi, Imana nyagora ku ngoma mumfashe tuyikomera amashi kuko turi ku isi yayo. Yes. Imana yejeje kurema ijuru n'isi, Imana irakora ibikorwa bikurikira. Imana ishira ku izuba, ishira ku kwezi, ishira ku ibintu bitandukanye. Imana igera ahantu isi imeza ibintu byose bikwiye. Imana irema ibikoko. Imana yejeje gukora ivyo bikorwa. Imana igera ahantu iravuga ngo mu migambi maze gukora hari umugambi ukomeye ngomba kwitondera. Ubu rero nanje magararanye n'Imana mu mugambi ukomeye Imana yakoze. Imana yejeje gukora ico gikorwa iravuga ngo ni muze tureme. Ahandi hose bavuga ngo Imana irarema, ahandi bakavuga ngo Imana irarema, ariko tugeze mu gikorwa cy'umuntu bavuga ngo Imana iravuga ngo ni muze tureme. Igihe cyose umuntu afashe ingingo wenyene bisigura ngo ni dossier facile, ariko igihe cyose umuntu afashe ingingo atumiye n'abandi ni dossier difficile cyangwa ni dossier yo kwitondera. Umuntu niyo dossier ya mbere Imana yitondeye. Then Imana yeje kuvuga ngo ni muze tureme. Twebwe nk'abigisha ba Bibiliya rimwe na rimwe bidusaba yuko dutahuza abantu kuko iyo Imana ivuze ngo ni muze tureme yahamagaye nde nande kandi iyo yari kwirarema yahagarara nkande. Murabizi ko Imana ari imwe mu butatu bwayo. Ni dusenga Imana zitatu, dusenga Imana mu butatu bwayo. Nkuko jewe magaze nga fise umubiri, fise umutima, fise n'imhemu. Uyu ni jewe jenyene. Birashobora gushika ukarota indoto uri mu kinama. Wewe uri mu kinama uraryamye ukacurota indoto uri mu bari. Wewe uri pari ukacurota indoto uribona uri pari. Ujyanye mu kinama n'umubiri uri ko arasirikira pari ni mwemu uri ko arabona uri pari n'umutima. Sabano batatu ariko no guseruka gutatu k'umuntu umwe. Imana rero mu butatu bwayo iseruka nka data Kristo na mwemu yera. Icyo gihe batubwira mu gice cya mbere umurongo wa 2 ngo mwemu yera yatambatamba ahatagira
amazi, uyo ni mpwemu yera. Ariko niba tubwira aho Yesu ari ahamagaye, rero c'est sûr yuko ahamagaye mpwemu yera. Ariko nk'aba Kristo turabizi ko Kristo Yesu ari Imana yacu. Haleluya. Kristo rero muri cyo gihe je noshobora kwemeza yuko muri uwo mwanya niwe yariko aracapa, kuko niwe architect w'ivyerekeye ubuzima bw'umuntu. Naco gituma n'igihe cyo gucungura vyasavye ko Yesu aza, kuko niwe nyene mission, niwe nyene kino gicapo cy'umuntu. Amashemeje kuri Kristo. Wibuke umuntu acungura uwundi, canke uwucungura ategerezwa kugira valeur y'uwo aje gucungura. Yesu rero niwe yategerezwa kuza kuducungura, kuko niwe yashoboye gutanga uyu mugambi wacu mubona turiko turabamo muri kino gihe. Yesu rero na data na mpwemu yera barakora igikorwa, ico gikorwa cabaye ciki, bararema. Bibiri ivuga ngo nuko ku murongo 27 nuko barema abantu b'uburyo bubiri. Twakuze mu gihugu no muri Afrika bagerageza kutwereka yuko Imana yabanje kurema umugabo, hama irushe cange irambiwe ikigenda kurema umudamu. Murambabarira muraza kumva yuko ntavuga ijambo umugore, vuga umudamu cyangwa umufasha, kuko ijambo umugore ni Kirundi kandi rishobora kuba riva mu ijambo ingorane. Ndatinya yuko muzanirana ingorane. Alors je ndiko ndavuga umufasha kuko nico birivuga. Hama iyo Mana rero iyejeje kurema umuntu, irema abantu b'uburyo bubiri. Bisigura ngo uyu le sexe féminin na masculin mu bijanye n'isi imwe, mu vyaremewe rimwe, nashoboye gutunganya nga tugumana problème n'igihe c'ibikogwa, aho umwe yibaza ko umwe yaje ku mugoroba uwundi yaje mu gitondo. Mu kurema Imana yabaremeye rimwe. Mu gice ca kabiri Imana niyasubiye kurema, mu gice ca kabiri Imana yarabumvye. Bisigura ngo ubwa mbere yaremye impwemu, ubwa kabiri ifata umukungugu ibumba umuntu. Mu bijanye no kubumba, umugabo niwe yabumbwe ubwa mbere, umudamu abumbwa ubwa kabiri. Amakuru y'urugo rero na makuru y'ibumba na makuru y'imibiri. Bisigura ngo uwo nyene yabumbwe ubwa mbere niwe mutwe, uwo wundi nawe ni urubavu. Isi iriko iraparangana. Nitwanse yuko abadamu bakorera Imana, nitwanse yuko n'abagabo bakorera Imana, nitwanse yuko Imana ishobora kuduharura kumwe. Ariko kubijanye n'imibiri Imana yabanje guforoma umugabo, hama irema umudamu. Raba ndabereka akarorero. Muri nosi hariko harabiye aho n'umudamu agomba kuba umutwe. Bibaze rero urubavu rubaye umutwe, uyu umwe n'undi ngaha, ubwo n'urugo zombi. Sindabaciye intege abadamu n'abakobwa muri ngaha. Ndi umuntu yigisha kandi abashigikira ko mwokora, ariko ndi umuntu atinya desordre, kuko iyo umudamu atanguye kuba umutwe w'urugo, ubwo rugo ni catastrophe, ni poto. Ni vyiza ndabona ko abagabo gusa bakomye amashi, abamama ariko baranda ivizanye nga muri kino gikora bikije no sohoka. Oya, uraguma ngaho tu jenza n'ibintu uko bigenda. Haleluya. So now nibisigura rero yuko urubavu ataco rumaze. No, cengero ry'Imana, genda ubabara urubavu, ugerageze guterura ibido, urabukuntu utembagarana nayo. Nawe ufise umutwe munini bagusanga hasi n'ibido yawo. Ubwo rubavu ubona rurakomeye cyane kugira ngo ruze kugufasha guterura ibitari gushobora guterura. Ni wagwirengagiza uzoterura ibikugoye, uzotembagara. Nico gituma abagabo birengagiza abadamu babo mu migambi minini bagarukira kurira, hama bagagarukira kurira ku badamu babo. Imana ishimwe je sindarira, ariko umugabo yarize ajyamye ku mudamu ni kubera ko yasubiye kuryama ku rubavu rwa rundi yirengagije. Yari kuba yararubwiye ngiye gutangura societe ukunuku, umudamu yumvira indani ibintu bitari real, avyumvira mu bigumbagumba. Wamwirengagije wanse kumubwira kubera ko ari urubavu, wibaza ko rutakomeye, ucagenda kubaka ibiza kubomoka. Ariko kuri mwebwe bizogenda neza. Now God is good. Imana rero mu bumana bwayo iyejeje kurema Adamu, akadaga kunda kavuga cyane igenda ko ndahezagira. Iyejeje kurema Adamu na Eva, igera ahantu ibumba Adamu. Niwe wa mbere yabumvye. Iyejeje kubumba Adamu, iyi sinema iraryoshe. Adamu arabumbwe, Adamu ajyamye ngaho, Imana imuhumekeyemo. Imana imuhumekeyemo iki? Imuhumekeyemo ya mpwemu yaremye, iyinjiza muri Adamu. Gusa Imana isanga ni mpwemu ya Eva nayo nyene yanyereye muri Adamu. Nico gituma mu kubumba Adamu Imana itafashe umukungugu, yacifata muri urwo rubavu nyene ibandaniririzako, kuko yabona ko bishoboye kubana bimatanye. So God is good. Imana yejeje rero kubumba Adamu, imeje kumushira ngaho, Adamu atangira kuzunguruka. Uyu ni Adamu ari muri Edeni na mihari saa moya saa mbiri. Imana iramuraba ivuga umutipe amafyero abavyimba, kuko umutipe
nahagarara ahantu hose agenda azunguruka, ahantu hose agenda azunguruka, ahantu hose agenda azunguruka, nagira hata uno musi atashe ngaha, ejo yatashe ngaha, uno musi yaryamye mu quartier y'imene, ejo bundi yaryamye mu quartier y'intama, ejo bundi yaryamye mu quartier y'imbwa, ejo bundi yaryamye mu quartier y'inzovu. Imana ivuga ngo bizova bimujya, reka ndamuronderera adresse kugira ngo mu kuzunguruka kose agira hazunguruka taha. Uno musi mugiye guhura na muzunguruka mutamu izina ryaje. So now God is good. Imana rero imaze kubibona iravuga no. Bisaba ko bino bintu bifata umurongo. Si vyiza, ninde yabivuze? Imana. Si vyiza kuyu muntu yibana wenyene. Tubisigura ngo Imana yaratohoje isanga Adamu afise ingorane nyinshi yibanye wenyene. Anzo dazizi umugabo umwe mu pastor yambwiye ngo abasore b'abasiribateri ngo ishuka zabo usanga zihera uruhande rumwe. Sinzi ko ari ivyo ariko yarabimbwiye. Ikindi kintu babwira ko basiribateri n'abantu kanaka bataha rimwe na rimwe, ikindi gihe nibataye. Ikindi kintu bavuga ko basiribateri nibo bantu ba mbere bamenya ama restaurant menshi kuruta ahandi hose. Ivyo byose bizwi kuba siribateri. Ndasengera abasiribateri Imana ibakure mu gusiribateri, ibashire mu bintu byabo mu izina ryayo. Now God is good. Hallelujah. Hallelujah. Now Imana imaze kubona yuko uwo muntu ahangayika azunguruka akeneye ubufasha. Imana niyo yavuze reka rero ndabe uko ndabigenza. Ninde yabivuze? Ninde yabivuze? Ninde yabivuze? Ndababaze, umutwaro wa mariage ni umutwaro w'umuntu cyangwa ni umutwaro w'Imana? Umutwaro wa mariage ni w'umuntu cyangwa w'Imana? Ni umutwaro w'Imana. C'est vraiment Dieu. Nico gituma mutahuye yuko ari ubugambi w'Imana na birebire. Igituma ingo nyinshi zitangura kwibaza no munsi canke nagize erere. Ugize erere mu kuvyibaza, peut-être nimba Imana yakoze erere kuko umugambi wa mariage su no w'Imana. Amashimwe cyane kuma. So na Imana ivuga reka rero ndamuronderera umufasha bikwiranye. Adam, Bibiri ivuga ngo Imana imuzanira ibikoko. Adam abona impene. So yo ari Shadrach uwo rero bamuzanira uwa mbere aramuravye genda nidukwiranye, bazanye ikindi ambwa genda. Uko niko vyabaye kuri Aldo, siko yahuye ubwa mbere na Belize, yahuye n'abandi. Ico yakoze yarabahaye amazina kuko na Adam ibikoko yabihaye amazina. Yahuye n'umukobwa avuga menshi acavuga ngo ese no gutwara wewe ni amuha izina aragiye. Uko niko vyabaye kwa Shadrach. Yes, yahuye n'abatandukanye. Ngomba ndabafashe mwebwe ba mutwegwezagira ngaho. Ejo bundi usanza ka message bamwandikiye si umwanya wo kubuda, ni umwanya wo gutwenga kuko abo bose ni babandi yakubise carton rouge kugira ngo winjire mu rugo. Ingorane ni imwe, ni gute batomwandikira kandi wabari ikibanza. Ucomva buda daddy, allo daddy umuhungu wa yananiranye abayiki. Nasanze message umukobwa amwandikira mafiye tekana, iyo ni ya mpene yanse kubana nayo iracavuga kuko niko yari imeze. So the man umuntu aratanga amazina ariko ndiko nabahezagira muvuge ngo amina. Umuntu aratanga amazina, aje gutanga amazina bisigura ngo ivyo byose yahaye amazina ni vya bindi yirengagije kubera ko atari bwahure n'ukuri. Uko niko Adamu yabonye ikintu kimwe kiraje. Ni inzovu. Imana ivuga uyu naho ni babanye ayihaye izina. Uko niko mwahuye nabo mwahaye amazina. Si problem guhura nabo yahaye amazina. Abo yahaye amazina bari kumenyesha Imana yiwe. Amena. Ariko ubu rero urabona neza ubwitonzi bafise. Jenzi neza ko abasore bakubagana ariko rabo ukuntu bifashe neza. Batwenga ariko dutwenze. Ona Aldo, ona Shadrach, habaye iki? Amashimwe cyane ku Mana, Holy Spirit. De toute façon mumfashe kilte ya mariage ni kite yo munezero. Ari abantu baza no mu kite ya mariage gutyo. Ndugu yangu, usungenda ku makiriyo, siko ku mariage. Imana yezagira ubuzima bwanyu. Hallelujah. Hallelujah. Now aba bantu rero urabona ukuntu batekereje kubera ko bagize iki bashitse. Ibi ndabivuze kugira ngo ejo bundi utu message ni tubaca intege. Bazokwandika bongere bandike ariko wibuke ni babandi batemerewe guhezagirwa basigaye ku ruhande bariko barondera ukuntu babibomora. Amena. Hano Imana imaze kubona ko atayindi solution, umuntu yabuze umufasha muri ivyo bikoko, mu mbwa yabuze, mu mpene yabuze, mu nyoni yabuze kuko zaramusiza aratangara. Imana ikifata umugabo igiriki iramusinziriza.
Oh God, aka kantu karangora kuvuga ngomba kukavuga. Yamuteye urushinge rwo gusinzira nuko nyene. Imana iramusinziriza. Yahejeje gusinzira uwo mugabo, abaganga bose birata yuko basinziza abantu imbere ya operation. Imana niyo yakoze operation ya mbere, niyo yateye urushinge rwa mbere, niyo yasinzije umuntu bwa mbere. Abantu bose baza mu nyuma. Bahejeje gusinzira, Imana ikiragenda iramusopa urubavu. Nyene niyo ngomba gusigura, irasopa urubavu. Imana iragenda. Adamu agiziki arajyana. Arasinziriye, Imana iragiye. Iko ndaraba ko atabana bari ngaho kugira ngo sima bivuga ibintu byose. Okay, nangona abana batashe. Bana bajyamye. Tuko turahezagira abone baza gutwumva. Tuko turahezagira mariage. Imana yari imaze guforma Adamu. Imana yari imaze guforma Adamu. Imana igenda guforma Eva apana en proportion divide, mais en proportion d'Adamu. Igihe yarema Adamu yamubumvye en proportion divide, ariko igihe yabumvye Eva yamubumvye en proportion ya Adamu. Yamushize kwa matama Adamu yokunda, yamushize ku izuru Adamu yokunda, yamushize ko n'amenyo Adamu yokunda. Imana yari gusanga Adamu akunda umuntu afise amenyo agenda hanze, Imana yari kumushira ko amenyo agenda hanze. Nicyo gituma abagabo benshi bagira ingorane kujya mudamu sinari kumutwara, ni wari kumutwara kuko Imana ni yamushize ko ibikwiranye nawe, yamushize ko ibikwiranye n'uriya nyene. Alors Dieu a fait ça en proportion. Rero ukuntu Imana yitondeye Anosiata yari kirabaweho. Mama Anosiata rero ateruye Anosiata munda kuba Imana nayo ikirara bashadrake. Urabona gute dushira gatama nga ego shira. Ndaheza giye ubuzima bwawe. Yes, mama Belize giye aterura Belize munda, Imana ari kwira forma kubwa Aldo. Bona Aldo isogenda ni sawa shirako. So Eva rero arabumbwa. Navuze nk'ukuze muca mumva n'ibindi byose Imana yashize ko umutwe, umutumba, amaboko n'amaguru. Murakoze. Imana ishira ikintu cyose en proportion, kandi ikintu cyose gifise role. Mumfashe murabana. Mutwengeranire tira. Iyo mutwenze neza. Amashimwe cyane ku Mana. Thank you Holy Spirit. Now God ahejeje kubumba rero Eva. Imana izana Eva. Ni Imana yamuzanye. God come. Imana ishitse. Adam? Iki Adam kiravyutse. Rero muca mushaka uwo mushaka muraba. Adam aravyutse. Adamu ni yabonye Imana, acabona Eva. Uko nyene niko vyabaye. Aldo abonye Belize. Mana nderezwe ndabona. Ni yasubiye no kwibuka n'Imana. Adamu ni yavuze Mana merci mu bisanzwe, umufasha w'ukuri mu kwiranye, umubonye ibibazo byose uravyibagira. Abajeni bakunda kuza dadi nsengera urabe ko ariwe. Umbajije gusa amakenga menshi anyemeza ko atariwe kuko umunsi uhura n'uwitwawe naho mama wayo gukubita uvuga ngo sinovayo. Ndaheza giye ubuzima bwanyu. Yes, ari bazo bambazaga cyane uhenga bwa iyoyo ni gice cha profesi chemeza kutarahura nawe kuko uhuye nawe na question macho yote unalotaga mchana uko nakula unalota hivi ashafika unafika kwa telefoni sheri unafika mu ville mu quartier kubera ko yahuye. That's why now the Bible say Biblia ivuga ngo nico gituma umuntu azosigande ugira ngo biroroshe umuhungu gusiganye nawe. Ico kintu gifise ingomezi yo gutuma amaguru ya Aldo asokoroka, amaguru ya Shadraka asokoroka. Mama nawe babali yachaka bengine akutafuta mimi naenda. Ndaheza giye ubuzima bw'ingo mu izina rya Yesu. So now God is good. Ngomba guheza Imana yezagira ubuzima bwa. Muriko murafashwa. Tuko turaheza gigwa. Ndatuye yuko kunyene tunezerewe. Niko zinongo zizokira umunezero urutavana ko mu izina. Yes, look at this. Amaze kubona hakuna A hakuna B. Nico gituma wanachavuga ngo none ko wihuse kugira mariage. Nihuse ndugu yangu, ninde abona ico yarakeneye ku isoko areke kwihuta kuja kugurisha ivyo yarafise agende kugura ico yarakeneye. Rimwe na rimwe kalkile zose tuzishira ku ruhande. Acha ndugu yangu, watu wakatagi tike ya ndege kwenda kufa picnic, lakini kama inafikia muda wa mariage tike ya ndege kwa nguvu, hata pako corona bana voyager. Ndagasindagira none mama Aldo nubizi ko Aldo yakunda kuvoyaja ko atekereje cyane kino gihe kubera katakigenda. Ubu Aldo uyu mwanya ari kuba Kongo, yari kuba Uganda kuko Aldo urabiza amaguru yo ni yaguma hamwe. Naho mutama yari kuvuga gute we Aldo guma hamwe, mutama wabanye bimufata hakuna voyage iko hapa.
atoki atambali ya Ngagara hivi Buterere aendagi tena ni okafe tu. Uchenyi usa twe twakuriye mu Kamenge ari ibintu waravuga ngo okafu Kamengo cyombi bikurikira. Amashimishane kuri mwemwera. I love you all spirit. Now bisigura ngo Adam abonye Eva c'est fini. Ibindi byose bigaye amaso kandi akakanubwa kukabwira imiryango nayo nyene mutahure mama umuhungu cange mama umukobwa. Aba bantu babiri iyo bahuye twebwe ducika ababashigikira apana ababononera. Ingorane dufise muri Afrika tana sana amakartier yetu. Ingorane dufise muri Afrika ni imwe yonyene. Wona nurebe yako bikwembe mimi unanisahabu mama. Acha mnunulie juu na baba alinunwaga bikwembe. Gusa umwana ni vyiza kwibuka agurire mama. Ariko si umwanya wa competition. Ngomba kubaza ikibazo ngunda kubaza. Mukinyishure mu mitima kuko abavyeyi bari ngani abasitara. Exemple typique. Uri mu bwato. Alto. Sio sinema kihindi ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Alto. Uri mu bwato pa hano Belize. Ariko ari ibira. Hano mama uza gukura yondi. Checheka mama ntatsitare cyangwa bizatsitare gumye. Ariko jenda guhanure utegerezwa kukwega ni Belize. Sinakubwiye ngo ureke kuba mama wawe kuko nico kimwe ukuboko kwawe kuriko kurasha mama wari ko arasha ubanza gukura yiki. Nagomba ndakwibuza yuko Belize atari wo ku ruhande rwawe ariko ni wewe ugiye kuzura. The same way Chadra mama hapa ano si hata huko ego ucurira gusa kugira ngo mama abone uko wamukunze. Ariko utegereza gukwega arahari akakanu ndakavuze kubera iki Bibiliya yavuze ngo nico gituma umuntu azosiga senande egusiga n'ugusiga nyene aca genda bare n'umudamu we iki akaramata. Ikirundi kiraryosha akaramata. Haleluya. Ariko rero aba bantu bagiye kubana akaramata ne kubigisha kuko ntabigishije namwe muzohura n'ibintu nimenye ivyo ari byo naho ari we rubavu rwawe nawe ari umutwe wawe muhuye umwe wese yarayoye izindi nyigisho. Ubu rero n'abantu babiri batakuriye hamwe bagiye kuba mu nzu imwe abandi bose muzokwirirwana ariko uyo muzonararana. Alors ni affaire itoroshe. Utegerezwa gutahura neza hano hantu ngomba ndatsindagire no bose kubaka bavyumve. Utegerezwa gutahura yuko ego jewe kanaka nakuriye nga iwacu mukujya twarafungurira kwisinia ariko undi nawe iwabo umwe wese rafisa gasandikiwe. Menya yuko kugira ngo ahinduke mutangure gurira kwisinia bizofata umwanya. Twebwe iwacu umuntu avuze ni majido ariko uwundi wabo umuntu avuze baramubaza kubera iki wavuze gutyo. Birumvikana ko bitaza koroha kuko umudamu acavuga yibaza ko baza kumubaza akora ikosa yibaza ko baza kumubaza urumva byagenze gute. Kumbe undi nawe yavukiye ahantu niba komando akuna blage ukoze ikosa jido. Birumvikana ko bitaza koroha. Bisaba yuko uwo mudamu atahura yuko uyu muntu afise ingeso atangure kumutahuza ivyo yahora bamwe ariko nibisigura ko urugo rugiye gusambuka. Urugo rero kose nishira hamwe ndakavuge mu mvugo itahurika nishira hamwe y'abantu babiri batakuriye hamwe badafise diplome zisa badafise capacité imwe yo kwiyumvira bimwe badasa. Ingorane nuko abajene bubu bagenda muri mariage umengo babonye cinema Titanic umengo bari muri filime ya Titanic bari muri kaona pyari boje nakuriye mu isinda z'ibintu byo mu isi bimwe umengo agiye hanusha birira manaci yibaza ngo mwijoro batayimba naci. Ini realite kugira ngo mugera hanu muzo kuririmba naci bisaba yuko amenya verse ukunda umenya verse akunda amenya verse ukunda ariko mu ntango nimushobora kuririmba naci ciko muza kuririmba indirimbo idafise couplezisa na chorus arimo. That's why wabitahuye sino umashobora kurimba ndagukunda iyo ni mwese ariko mugeze ku makuple rero umwe yakuza ahantu badakubitwa sivyo jewe unkunda nankubita undi nawe yakuze ahantu bakubita. Twebwe iwacu baratubwiye ubutumvira jido niumva ko indirimbo itaza gusa bibasaba ko mubanza kubana mukamenyerana kugira ngo ijya ndirimbo izo ririmbwe ariko muri yo ntango yo kubana bisaba kwakirana. Nico gituma urugo gose rutangura na periode yitwa periode de miel igihe cy'ubuki.
icyo gihe cy'ubuki kiraryoshe, nicyo mugiye kwinjiramo. Icyo gihe mugiye kukibamo neza, turabasengeye ngo kiryohe mu izina rya Yesu. Aho utagenda mutajanye, aho utashe utarashika ntafungura, umusanga saa 3 akurindiriye, shari wariye ega sinobimira utarashika, uce wibesha wibaze ko mu myaka 3 zo kurindira uzosanga yasekeje n'ivyawe. Ndaheza giye ubuzima bwahanye. Bavyeyi ni vyiza kubwira abana hakiri kare, sivyo? Asani ni sinema ini ndo ndaheza giye ubuzima bwahanye. Yes, normal mu gihe cha periode de miel. Haya umuntu aguma ku muryango gutya, usanga yagize ingorane, umengo ni bodyguard, umengo igihe cyose ujaba yaragenda gata usije cyo keshi buri atakuya. Halo wifi yubaciye hiyo, nituramubona kuva mu gitondo mana ahore ngo mana ariko urugo ruraryoshe, dukomere Imana mashiyo, urugo ruraryoshe. So now muri yo periode rero ni nziza, ariko mumenye yuko bayita periode de miel. Ni vyiza kuibenefisia kuko muri yo periode kenshi usanga isahani imwe ikiko kimwe, umwarajya ondakajya. Ni periode ndayibifurije mu izina rya Yesu. Muri yo periode umubwiye ngo wakirofa we atavuga ngo nawe urakunda gufyina, nuibeshe ngo myaka 3 umbwira ko ari kirofa, aso kubwira ngo iwanyu bavya ibirofa bingahe muri periode de miel. Muri periode de miel ikintu cyose bacita blague. Muri periode de miel akantu kose sheri nawe urafyina, ni periode de miel. Bakobwa ndabwira kana ubu azogera kwizero telefone, allo wamaze kuvyuka none, ego sheri afashe ageze mu modoka arasubiyemo kandi allo ngeze muri ville, okay sheri agiye Gitega, uretse ko ngeze Muramvya. Iyo ni periode de miel. Amaze kugira mariage mumaze kwicarana uzomumva ari Uganda, allo nashise Uganda. Aho rero uzobuhiriwa kubye ko yanashitse. It is nuce ufata ngo yahindutse, no, niko yarameze. Iyi periode de miel tuyita twese periode yo kwifukafuka no kwiyorobeka. Ni periode yo kwiyorobeka, akantu kose ukitakeza bagututse uratwenga. Iyo ni periode nziza, muyiprofite. Acha ndugu yangu ndakavuge ndakazane ngaha nige bashira imfungu bakomeza atafana kula hivi tumichele tutatu utanie ungwe fitire pika tonge mtoto wa msite. Muranezerewe, ndaheza ubuzima bwanyu. Okay, mariage ni ikintu cyiza, cyo gutuma ngunda gwezagira mariage muri mude y'umunezero. Ni bandi banezerewe, c'est vraiment le mariage. Imana yezagira ubuzima bwanyu. Kandi mube maso, ndiko ndatanga inyigisho ikomeye, gusa ndiko ndayitanga muri mude nziza kugira ngo tugume mu munezero, parce que c'est le mariage. Alléluia. Alors ico gihe mutahurane, kandi si kibi, ahubwo nukugiprofita. Nikugira iki? Kugiprofita. Ndasenze ngo kigwire mu izina rya Yesu. Ariko mariage couple yose rero ica iva muri periode de miel ikagenda muco bita periode de découverte, umwanya wo kumenyana, bawita umwanya wo guseruka, aho umwe wese rero asubira kubawe. Ubu naho mubwira histoire ndende aguma kumviriza ego nimba dakunda inkuru ndende uzovuga agushire kore nyamanza nasikia usingiza. But muri periode de miel atadifaya bana nasikiaga sana ndio umva kera nabona ingo zisambuka nibaza ngo n'abadaimoni, kumbe ingo nyinshi zisambuka kubera kutagira ubumenyi. Ega n'uyo muntu yarerewe ahandi, uyu muntu yarerewe ahandi, ubishaka utabishaka ari ingeso mudahuza. Arahanu uva ubishaka ubishaka ugenda ubisenge ndasenze oya, izo ningeso bariga. Namaze kumenya icyo adakunda reka ndacirinde, namaze kumenya icyo akunda reka ndagikore. Niyo mariage. Haleluya. Alors iyo periode twita periode de découverte, umwanya wo gusekuka, si umwanya yuko umudamu yabaye mubi cyangwa umugabo yabaye mubi. Niyo umwanya haba ama divorce menshi, kuko umugabo atavuga nasanze naribeshe natwo yutariwe. Oya, ni wibeshe gusa mu ntango yariko arakubesha beshe kugira ngo be nawe nyene kumeze. Nakiriye couple imwe ngo ndagutanga ko example, nari ndi muri biro cyambona umugabo araje, daddy aho rero yahindutse tout rouge. Daddy, madamu wanje yamnaniranye. Gute ngo madamu wanje asigaye abesha biteye ubwoba,
madamu asigaye afata amadeni akatambwira ngo ndamuha amafaranga, kumbe yafashe ideni atambwiye, ngasanga namuhaye amafaranga make ga igihumbi, ngo ndamumvirije kwidirisha, ngo ndamumvije kwidirisha, ngo ca numva kumbe yarafashe amadeni kandi naramubujije, nanje ndicara kubera ko narinzi ikicigwa, ndavuga yo yarahindutse vraiment. Hama ngo ndashavura ndambwira rega mon fils, si madamu yahindutse nawe warahindutse. Kera wamuha ibihumbi ijana udaharura, usigaye warura igihumbi, karabaye warahindutse biteye ubwoba. Tugira ngo mu ntango yamwereka ko ari kimwanga, mu nyuma amwereka ko yuize economy n'igitungura aragiharura. Alors suko yahindutse yaserutse, nta mugabo n'umwe adarura amafaranga yiwe. Ni wabona guhaye amafaranga y'ifana akakurekera 5000 ifana imwe, ni mu ntango. Amezi amaze kurengana utamuhesabiria ku brasserie Fantani 700 jana kunia pale. Imani bahezagire cyane. Haleluya. C'est normal. Alors umutahure nutuvuga ngo dadi yarahindutse asigaye harura n'ijana risigaye, erega ijana risigaye kugira ngo arironge ni yashi dasanzwe. Ubu rero mu ntango, Mungu wangu sheri mainite 10000 uce wicara ngo uzogura inte za 10000 buri munsi. Ariko mabizogenda neza mu izina rya Yesu. Abamaze kubaka bariko baratahura ye nivyo vyanshitse ko nivyo nyene. Okay, before I finish, koko ngomba kubahezagira kugira ngo tuje muri program. Mutahure kano kandi iyo periode ya découverte simbi ni umwanya menya ivyo akunda nivyo yanka, ivyo akunda nivyo yanka, kugira ngo utangure kuvuga paraporo y'ivyo akunda. Nimba usanga adakunda umuntu avugira hejuru, uzovugira hejuru agukangamire, sikibi ariko arakumenyesheje ikindi gihe no subire kuvugira hejuru. Ejo ugomba kumubwira uzovugira hasi. None ni ingorane découverte, si ingorane. Periode de découverte rero abatayizi niyo izana ingorane zose. Uwo musore ndamubaza, uwo muhungu ndamubaza, none nawe abigenjeje gute? Guriga nashavuye ndamukubita coffee, ndambwira numva ko wahindutse kumurusha. Ubwa mbere wamweretse yuko ugutuse wese utwenga, usiga kubitabana amakofi kubera igihumbi, ahubwo genda uzane madami wawe mwicare nganda babwira ibiko biraba. Ndabahanura kubijanye na découverte, bacha barasohoka avuga ngo yo kumbe shana ngorane twari dufise, ni umwanya wo guseruka. Umwe yasanze igihumbi nagikinisha, undi nawe yasanze ukuboko yakubise mu mufuko, kumbe ko ari kumenyereye amakarate, ubu rero kuravuyeyo. Uyu rero nca ndamubwira witonde ntumugumure, unakaka mkono kake akaja ukoka kugira ngo tumutubohore buhoro buhoro. Tata natahuritse ndiko ndabafasha, tuko turahezagirwa couple, ibihe byiza biraje kuri genda bizi kubizogenda neza, barabizi abonyoboye natura neza buri munsi. Abantu bose nahezagiye bagende barabe majorité maze guhezagira couple 12 zose zimerewe neza. Tous les couples muzogende murabe, tous les couples kandi bose bamererwa neza. Kubera iki je sinduhuka, ikintu cyose nashize ku ikirenge ndacibuka nkagisengera kugeza aho numva amakuru meza. Madame niyo yambwiye ngo abana bawe barahiriwe kuko ushoboye kwiyahura kubera abo barahiriwe. Sishobora kugira amahoro batameze neza kuko isi imwe mu ndayizi. Alors ivyo badashoboye kwigwanira ndabigwanira. Haleluya. Icyo namasaba gusa ni wibaze ukuru agahambaye cyangwa utinye kuvuga, ikinaniranye kivuge. Twese twahuye n'ivyananiranye turabitunganya turabisohokamo, sivyo? None uko niko kubana. Hama rero periode ya gatatu bayita kubana nyakubana. Iyo nayo iza après découverte. Kubera iki kubana nyakubana? Waramaze kumenya ibimushavuza, waramaze kumenya ibimutwenza. Ugomba kumutwenza nibigusaba kwasa televiziyo uraza hufyonda acabomoka. Ugomba kumushavuza uraza hufyonda. Niyo za couple zabajya abavyeyi bacu usanga barabanye bakamenyana bakamenyerana. Ugiye ruguru ukadodoranya nyogokuru na sogokuru bavyuka saa moya bagasohoka mu cyumba saa 6. Ewe uribuka hahandi. Umwe wese araza hafyonda undi akafyonda, bakibagira no kuvyuka bari muri histoire kuko baramenyanye. I pray in the name of Jesus, imani zobashikana muri cyo gihe amahoro, aho kubana kwanyu kuzoba karorero. I prophetically decree yuko ingo zananiwe mwe muzozigisha ukuntu bategerezwa kubana in Jesus mighty name. Hallelujah. Abanezero tuvuge amen. Abari hano tuvuge amen. 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 Tusome gato 1 Corinthiens 7 de à 5. Hama tuweza kilino mariage. 1 Corinthiens 7. Hai mana niziza ndugu zangu. Hallelujah. Ama mwibuke organisation yose isaba tête, isaba secrétaire. Bisaba yuko mwemeranya mu rugo. Nimba urugo rubaye organisation, umwe yemere kuba umutwe, undi yemere kuba premier ministre. Umwe yemere kuba president, undi yemere kuba premier ministre. Sivyo?
mumaze kuvyemera biroroshe, organisation yose igenda neza hiyo hariho urutonde. Ariko mwononye urutonde mukagomba mwese gusinya ku inoti, mwese mukagomba gusinya hehe, amanota acaba menshi mu gihugu kimwe, tuca tubura aho dukoresha. Cyo gituma hashingwa ibi hagashingwa nibi, ivyo bizotuma mworo. Aha mubona twese n'ayandi mago ari kurwanje n'amahoro, n'ayandi mago ari abantu mubona mwibarabara batwenga mu cyumba bakubitanye n'ingumu. Nigeze kuja gufasha couple imwe, twasangira muri salon tugafungura tugatwenga. Imana iramishura yuko bamaze imyaka 2, umwe ajyama ku gitanda uwundi ajyama ku matera hasi. Deza tutarinze kuvuga ibiriko biraba mu gihugu, aho abantu bahebanira mu nzu, imodoka nimwe ari n'umudamu umwe yahuye n'umujene hajya. Uwo mudamu arusha yunama guke, yunamye imodoka nziza cyane. Hama lift, umujene asaba lift, ambwira injira, arambaza mama kubera kumeze gutya, asanga araturitse ararize kuko yabuze wabibwira ngo je n'umugabo wanje nibimeze neza, ku buryo ushitse kare ku meza agatanga uwundi uno wafungura kuko tutinya no kwegera. Rero nashitse nsanga yabimaze byose. Aha rero imodoka izimvye ariko arashonje. Ingo nyinshi ziko zirabaho gutyo, ariko izanyu nizoba zirimo. Cyo gituma tuzobera ku mavi tubasengere, katubizera ku Imana izo mu mwami mu ngo zanyu kugira ngo bigende neza. Haleluya. Yes, ivyo biriko biraba. Jewe nakira amatelefone sinovuga ivyo numva, mworira ibiriko biraba birateye isoni. Isi igeze habi, isi igeze ahatemba. Shengero dusengere imiryango kuko shetani arabizi, afasha ingo abafasha igihugu, afasha ingo abafasha ishengero. Abantu badihana mangumi nganase kubandanyamo kuko bana abandi baturika barira kuko bashobora kuba mu bantu nabo nyine bagizo ngumu. Abantu badihana magumu ijoro n'umurango barahari. Babarire sinabavuze je ndumwigisha. Haleluya. Mwavyumvise muso dufashe ni mumaramaza Imana yacu ukunyene tubikoreye mu ishengero bakundwa, tuzohesha Imana icubahiro. Haleluya. Ikizotuma biborohera nigiye Yesu azoba ari umwami. Amen. Yesu abaye umwami wanyu bizogenda neza. Shengero dutumbereze ibiganza tuvuge ngo bizogenda neza mu izina rya Yesu. Aya majambo tuvuze twebwe turuta abadayimoni miliyoni bakoranye, aya yiwacu arakomeye kuruta abadayimoni bose bazobahagurukira mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Thank you Holy Spirit. Tusomere ningo. Ariko kuvyo mwanyandikiye nabandikiye. Iciza nukwizina muhungu atohoye n'icitwa umukobwa. Umviriza ivyo Paulo avuze. Paulo rero yari umuvuga butuma canke intumwa itarongoye. Mu manuro zayo yakubwira ngo nturongore. Aya majambo yaswe gutuma ntagira mariage. Jiwazo ngiko ngali mu quartier. Aya majambo yaswe gutuma ntagira mariage. Ariko kubwo kwirinda gushakana. Kubwo kugira iki? Kwirinda gushakana. Umugabo wese agire uwiwe mugore. Kubwo kwirinda iki? Kwirinda gushakana. Nimba Paulo aproposa yuko umugabo wese yogira uwe mufasha kubwo kwirinda gushakana, numva ko ari catastrophe ku mugabo amaze kugira umugore akagenda gushakana hanze. Nimba Paulo yemeye gutolera muri doctrine y'uvyumviro vyiwe abagabo bose bari kureka kugira mariage, niumva yuko catastrophe rero ku mugabo yananiwe kwirinda ahisemo kubana n'uwiwe akaca agenda hanze. Muri Bibiliya ni icago giteye ubwoba. Mumbabarire ndakivuge ndumwigisha. Shengero ry'Imana tugeze mu isi aho usanga umugabo afise pine ya reserve n'umudamu afise pine ya reserve. Abantu bariko barakora ivyo bintu, bariko barikwegera. Vuba Yesu araje, ataraza nawo shetani azobakura amenyo. Ndababwije ukuri, muriko murakora ivyo shetani agomba nakaga. Muravyivyo ndiko ndavuga. Ejo nejo bundi suko utazobona abakobwa beza, oya uzobabona. Suko utazobona abakobwa beza cyangwa abahungu beza, uzobabona bariho. Ariko umenye na mwiza akurutira uwo mubana. Abo bandi bose baza ko aragufenta. Haleluya. Amen. Haleluya. Paulo avuze ngo kubwo kwirinda gushakana mugiriki umwe wese agira uwiwe. Nico gituma jewe kubijanye na mariage. Reka ndabwiza ukuri. Muri systeme y'ishengero ni organisation. Bisaba ameza 6. Ariko kubijanye n'isi mu Imana imaze kunyemeza yuko abo bantu babiri ari ubukuri, bashobora kubimbwira mu ijoro, mu gitondo ngabahezagira nzokwisigura. Kubera iki? Kubera ko ndamenya ngo reka ndabaha kajyo kuko umubiri n'umubiri nuhava usanga ukwezi ibindi, ariko dukure ko amaji yose yotuma bagirizwa. Mariage mu bisanzwe imura two turezagira muri eglise siko vyari bi muri eglise iba gusa kugira ngo nishengero tubone inahe tumenye ko vyashingiwe intahe. Mu bisanzwe Bibiliya ivuga ngo umuhungu n'umugabo bahuje ibitsina gusa kumana ni mariage. Ndiyo Bibiliya. Ariko igituma tubikora mu ishengero kubera iki? Uyu muco twese turingama turanezerwa, twigisha bagendane bagage. Sino
jewe sinshobora guhura nk'ubu par exemple hakaza umuhungu hariya n'undi mukobwa akambwira mutama jewe mama w'umukobwa yanyemereye hama no kuri leta batwemereye mutama twebwe tubona biriko biranga utaduhezagiye uno munsi rino joro ushobora gusanga twaguye cangira alo mama urashobora kuza ego mama wabemereye ego alo papa wabemereye baze basi mpaka mvae kazi nyeupe hata mvae kilote munaenda huko kwenu. In the mighty name of Jesus I bless you, I send you mukaca mwigendera mahoro parce que ça c'est la Bible. Kubwo kwirinda gushakana umwe wese agire uwiwe je peux pas être un empêchement ninamara kumenya yuko hari umuco w'Imana, umuco w'umuryango, umuco w'igihugu. Jewe sinoreka kubashira kwibiganza. Haleluya. Ndaheza giye ubuzima bwanyu. Amen. Nibande bariko baranahura. So murongo wa kabiri ningoga ngo baguheza ngiye. Umurongo wa kabiri ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agire uwiwe mugore ego n'umugore wese agire uwiwe mugabo apana biwe uwiwe ego apana biwe uwiwe agire uwiwe mugore agire uwiwe mufasha n'umugabo wese agire uwiwe mugore umwe apana ishira hamwe. Ariko tugeze mwisi aho umuntu usanga afise na reserve ndasenze ngo iyo mhemu nizo kwigera bakora ko mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuba bandanye. Umugabo ahe umugore wiwe ibyo akwiye kandi umugore nawe abigenza atyo ku mugabo wiwe. Mwavyumvise na wavyumvise umuhe ivyo unaniangalia. Reka ndabereka ingorane mpura nazo muri biro nizi daddy amaze amezi 6 araba hariya niyaza kubimbwira nukunda kwishaka amagoti mu kanisa shegerera twese amezi 3 araba hariya ndugu yangu nkaca ndamubaza nsanze waraguze metre 80 kugira ngo ugumura ku ruhande canza dukure metre 80 dushire metre 20 aho muca mufatana atangorana. That's the Bible. Navuze ari turakuze right Imana iragaheza gigo ari ibintu tutavuga kandi bikenewe kuvuga. Ari ibintu bita umunyu ni muto cyane mu muceri ariko ni utuma abantu batamira umuceri. Ari ibintu bita umunyu niwe muto cyane mu nyama ariko ni utuma abantu bajya nyama. Murabona ubuzima bwanyu ari akantu gato kitwa umunyu ni rapport n'umunyu si izofata amasaha 60 dahere niyo yokipa amasaha make ariko niwo munyu ni wavyirengagiza uzosanga ishavu zafisa icyo risigura unamona twana ramukana nuna ukibaza kubera iki kumbe unasanga laba bazazi na cyari bazigiye si baba maende nisenga ari pembeni bavye muhangane ndumwigisha sivyo tutabigishije ngaha batakujya tukoroga kandi kenshi ingorane zingo ni twebwe azituzanira reka rero ndabitunganye hakiri kare kesho mistake kusikia wanapigana mangumi si ndio mnasikia mfungi basi macho yafundishe mnafunga macho now aka kantu ndiko ndavuga kari serious n'umunyu ni muto ariko niyo source niyo nyiraba yazanye cyangwa cyabaraho nituma ingorane kubera iki umwe ni anezerewe undi ni anezerewe. Birashobora gushika n'umunezeze nguko agomba canke kubigomba ariko uko muzobana mube abavugana ukuri aho vyanse mumbwiye hapa bizokoroha nimwayigira sije tabu mutavuganako muzosanga mugwanye ariko mubivuganyeko mwese muzogenda muduga. Nta muntu n'umwe mu expert mu bijanye n'urugo cyane cyane amabanga yo mu cyumba nta mu expert n'umwe ari hama mwirinde kwigira ku masinema bajya abantu bo masinema bajya ibinini byinshi bamenye n'urumogi ugomba kumurondera ko umukinyi wa sinema genda muri Hollywood ukini yawe ariko uyu n'umuntu mubana utegezwa kumutahura uyu n'umuntu mubana utegezwa kumutahura. N'amène pas les films dans vos maisons. Ne cherchez pas à être commando majaketi, ne cherchez pas à être vanda menu nabona masinema bigerageza cyane mwirinde uwumve umutahure c'est ça le foyer. Rero ubona ingo zose c'est pas les experts babana n'abantu bakiranye bashoboye kubana igihe kirekire. Haleluya. Bandanya rero umurongo wa nyuma wa gatanu nagomba kuvuga ngaho kuko umugore ataganza umubiri wiwe arindira gato kuko umugore ataganza kuko Anosiata ataganza umubiri wiwe kuko Belize ataganza umubiri wiwe uganzwa ariko uganzwa n'umugabo umubiri wa Belize uganzwa nande naldo umubiri wa Anosiata uganzwa nande na Shadrach. Umviriza kuganza niki abafite telefone muzishire hejuru abafite telefone murabona igituma muzishire hejuru ninde yafashe telefone ya mugenzi we wari kubona ukuntu nashavura no mu ishengero ndikubera kuyiganza
bisigura ngo urayiterura ukayikoresha. Ni Bibiliya ivuze, ariko Bibiliya nigarukiye ngaho irabandanije ivuga kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe, kandi na Aldo nawe ntaganza umubiri wiwe, ariko kandi na Shadrake nawe ntaganza umubiri wiwe, ariko uganzwa n'umugore. Waldo uganzwa nande? Tunagifaga abakomando. Aho rero ngeze mu masaha yo muhira, sivyo? Shengero reka ndakababwira kano kantu kuko karakenewe. Urugo rwubakwa n'umumvikano, kandi urugo rwubakwa mu kiyago. Igihe wewe ubaye woroshe mu kumuyagisha, ukaworoshe mu kumuyagisha, by'ukuri urugo ruba rwiza. Ingorane nigiye umwe wese yikwegera ko akumva yuko kanaka atacamaze. Oya, uyo muntu n'umuntu w'akamaro, ntihagire umugenza kubesha yuko azokurutira uyu. Oya, cyane cyane abadamu bubu bariko barakwegera abapastori ku buryo batumvira abagabo babo. Ni dadi amesema na kazi yako utakuja kunikogotewa nipige majido, mimi sina tabiro bingi. Abo bantu mubana mu mazu mububahe kugira ngo bamenye yuko inyigisho tubaha arizo kububaka. Haleluya, unanisikia niko nasema? Yes, respect him, respect each other. Umwe wese yumve kubaha mugenzi we de toute façon. Ufanye hayi, murabona ko ngomba kubambika impeta mukanya, impeta irazungurutse gutya, bisigura ngo uzunguruke muri Amerika utaha muri iyo nzu. Ejo ugize uwiwaye mfise abagenzi, ari abagenzi mwohura kuwa mbere, naho mutosubira guhura inyuma y'ukwezi nacu uzoba, ariko uyu muzohura kuwa mbere musubire muhure kuwa kabiri. Mudahuye kabiri gatatu uzomurota umwibuke. Ico gituma ugeze kuri aeroport uje nta n'umuntu numwe uba witeguriye kubona, macho tena kwa gayuluyulu. Hata mama akikuya haujamuona, hata baba akikuya haujamuona. Kubera iki? Hari umuntu umwe utegerezwa kubona. Kubera iki? Uyo ni wewe wiseruye, na muntu numwe atakunda kwiraba mu cirore. Nico gituma abadamu iraba mu cirore mu cyumba, ageze muri salon agakubita kandi akajisho, ageze no ku modoka akagira gutya, kuko umuntu akunda kwiraba. Uko rero niko umubonye uzoba wibonye, akubonye asoba yibonye, umubonye. Oh my God, amashimeshane kumana. Now the Bible, Bibiliya iri clear. Somera umurongo w'icenda finish by this. W'icenda. Ariko namba badashobora kwirinda babirane. Bagira iki? Babirane. Mwakoze rero mwebwe. Bibiliya irabemerera kwa ikirundi, sivyo? Nico gituma tugomba kubahezagira. Hama mwebwe babiri mugiye gucika umwe. Vraiment ukuri n'uko c'est pas la même chose nko muri Genèse. Suko nahevye gusenga kubera ko nagize mariage, ariko ari ibintu nategerezwa gutondesha. Ndacasenga mu ijoro, ariko rimwe na rimwe mbere ko senga bisaba ko ndamusinziriza kwanza, amanga agenda muri sala. Ariko kera numvise gusenga saa moya kugeza mu gitondo, raba baba. Ubu ngomba gusenga wajyamye uribuka bya bindi, asinziriye gusa. Yarambwiye ngo yenda kubona ukuntu usobotse, naco kazima nahejeje icambere. Mutoto lala mimi katoto silala. Ali mnavuga ngo abapasteri baba jene, so nataka nifundishe kama mzee na niko jene. Pokea kwa jina la Yesu. Thank you. Nukunye haleluya. Ndakundi mana, amen. Ariko Imana iraryoshe bakunda. Amen. Amen. Alors, il faut avoir des objectifs dans la société. Objectif numéro 1 mu rugo kubana. Point. Na indi objectif mufise. Ibindi byose biraza, ariko objectif nyamukuru mufise dushwanye tubane, twumvikanye tubane, untahuye tubane, unwengeye tubane, utanwengeye tubane. Alors objectif tubane mutegerezwa kwishikako à tout prix, wubakira muri tubane. Ugiye kubibwira papa, ubibwiye mama, ariko wubakira muri tubane. Ivyo bizoborohereza kuko muzovuga reka tubane muri no societe yanyu ya president na premier ministre, hazoca havuka abaministre, abamwe bakobwa, abandi abahungu. Abo nabo ni mwebwe muzobatunganiriza nk'abantu bamaze kugira iki kubana nyakubana. Imana ibaheza gire amashmesh kuma.